Nkafanira Vine n'umuntu adacika intege. Kandi bimuca intege ni byinshi. Stati ziba zirazintangaza cyane n'umuntu aciye bugufi. Ariko kandi umubonye n'impano ziwe n'ukuntu akora z'ukuri. Narababariwe nico gituma gandirimba. Narababariwe nico gituma gandirimba. Ni Yesu yambohoye yansanze aho nari mboshwe ankura yono nundi digevya. Hariho uwitwa Alvera Muhimbare nimba ari uko nyene arakina filime akongera agakora gospel. Umuzi gute wewe? Hello bakunzi wa Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Ni Mr Vibe yamabazanira ibintu bidasanzwe kandi ubona biri ku mwanya. Yes, bakunzi wa Gatech TV, nkuko mubibona imbere ya kamera za Gatech, murabona yuko hari umuntu mwaheruka kera. Hariho n'abantu baza gutangara kuko mumuheruka novuga Fafa haraciye igihe kitari gito. Haraciye igihe kitari gito. Yes. Manzura mutse abakunzi ba Gatech. Ndabaramukije bakunzi, imeze neza. Cyaho ndi ndashima Imana. Nze namwe karamahoro. Wow. Amazina yose ku batakuzi, hariho abantu batari bwa kubone canke akubonye bwa mbere canke bahora bakubona bakuzi ku izina ry'umwuga kazi. Murakoze ku mazina nitwa Niyonsaba Fabiola. Ariko ndumukinyi w'amareresi. Ongera nkabo muririmbyi w'indimbo mpimbazamana. Kandi ndubatse. Wow. Rafa se warashoboye gushimira umugabo wawe cyane gose. Kubera iki washoboye kumva yuko woshimira umugabo wawe mu ntango? Ikiganiro deje. Umugabo wanje musanzwe kuri je ntavugwa mu izina kuko n'umunyamateka wanje. Ni siguro y'amajambo agoye. Cyane. Ni siguro y'amajambo agoye kuko sinumva n'ubu ndacamushimira. Sinumva ngo namushimiye mu ntango gusa n'ubu ndacamushimira hari hose yubaho. Bisigura yuko wowe uri muri babandi abahungu canke abagabo bakomanse ko agakomantere keza uca wereka umugabo kugira ntakuve mu mutwe. Musanze cize amfitiye nubwo ntomwereka komantere ariko ashariko uri mwiza pe. Wapi? Ego vrema. Usanga yakoze mbwa wapi? Sa neza museka neza. Vuga ati Imana ishimwe. Ahubwo mvuga amen. Yes, urazi uko hariho abahungu benshi bibisare bahora babona abakobwa bagomba kuguma bahindagura kubera bababonye ku masuri. Ico kintu kuvuga ki? Navuga ko nabantu badafata ingingo muri bo. Navuga ko nabantu sabanyamigambi. Ego ko umunyamigambi aguma ku ngingo yiwe. Ego kuko umusheri wawe kwaba umugore wawe uhindura usubira ntuzofa warateye imbere. Really? Nico novuga. Guhindagura abakobwa bijya biri mu bintu bituma udatera. Oya, mbose uko nshatse kuvuga uko ntushobora kwibohera ku muntu ubona nawe bitokunda. Sinashatse kuvuga ko guhindagura. Oya, nashatse kuvuga kuri ico wabajija nti ashaka kubona mwiza akaca abona imenga asumba umwe. Bari kumwe. Ego, aho usanga uri kurahusha vraiment. None office umuntu umukobwa mwiza mukundanye. Bon ategeza kuba mwiza. None birabujije kuvuga yuko wondi ari mwiza. Je navuga ko bitabujije. Kibi ni ikihe? Kibi nuko woca uwo wundi umusumbisha uyo uvuze. Mene ni majambo umuntu ari mwiza hari icigwa nize ukavuga ati Imana ishimwe kubera ari mwiza. Okay. Gusa kibi no kumurutisha. Wow. Ego. Wow. Yes, bakunzi ba Gatech TV reka tubandanye na vibe imwe dasanzwe. Ni Fafa
ubona akora ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa bikora inka muri kino gihugu cacu cane mu bwami bwa filime ndundi. Fafa, tubona muheruka kudutegurira ifilime kandi iryoshe kandi ngomba gutumirira abantu benshi bagende bakurikirana. Kubera iki kizuizuwi nimba atariko ndabivuze? Kizuizi cha kizuizi cha upendo. Kubera iki kizuizi cha upendo? Ni ururimi rw'Igiswahili. Ni kuvuga ngo intambamyi y'urukundo. Mu guba wakunze intambamire ikizibira. Kugira ikizibira urukundo ntirutagate. Yego, canke ngo rubandanye, canke ngo rushike kuco gushikako. Yego, intambamyi. None mwavuze intambamyi zose canke mwavuze imwe mu ntambamyi zihari? Twavuze imwe. Niyo rero ngo mbubwira abantu bace bagenda kubiraba kuraba iyo film. Musanzwe intambamyi ni nyinshi. Ntaravuga intambamyi y'ino filme yanje. Musanzwe ushaka kunda umuntu ngo umwiyumvire ko yoba wawe umufasha wawe cyane mugabo gasanga swati hariho nko mu miryango iwanyu ugasanga ntibamukunze, niyo ni intambamyi. Cyangwa ugasanga nyene intambamyi ni nyinshi. Rero intambamyi nahisemwo ni intambamyi ko urukundo ko harya bakunda kuvuga ko urukundo ni hatari, bakunda kuvuga ngo na daimoni ni hatari yo daimoni. Umva novuga ko urashobora gukunda umuntu. Iyi filme yanje urukundo rwamusutse kuri muvyara we. None gukundana na muvyara we ni icaha? Ni bibi? Sinovuga ngo ni icaha kuko ivyaha ni vyinshi, kandi sinovuga ngo n'ababanye ndabacira urubanza, no. Mugabo kira muntu afise ico usanga yemera kandi agaca gisigura. Yego, kandi natwe nico tugomba dusigura. Uburyo umuntu aje kukubwira ikintu utacemera kumvuga gico n'igipasa tw'ubunije niko nashatse. Rero narifuza ko hariho abomfasha kugira ivyo ko defise mu muto kugira zivemo. Yego, mugabo nasanze benshi mbere bameze nkanje. Yego, ko ndavye nka commentaire. Yes, naragerageje gusoma ayo ma commentaire, hari n'umuntu wasanga ngi pop. Kabanda. Rero ndi mu babigwanya muri jewe sinumva ko umwana wawe yorongorwa na muvyarawe. Yego, canke jewe ngo ndongorwe na muvyaranje. Yego, ndafise umugenzi yarongowe na muvyarawe, mugabo yabaye gufatwa ku ngufu. Mugabo abavyeyi baremera kumushingira, baramusohora, ubu abana na muvyarawe. Rero ivyo onyanze gute ko nzi muvyara w'umuntu deja mama wawe numva abavyeyi banyu baba bavukana, namwe musa no kuma muvukana. Rero ivyo onye sivyo mu bisanzwe. None ko ari abaca bavuga ngo vyara ibintu mbe bajya bana babita gute? Kamori. None nivyo wowe banarije uwo muryango niko vyagenze? Jewe siko vyagenze kuri uwo muryango, mugabo kenshi barabivuga. Hariho ababivuga, hariho n'abampa uburorero bwabo babana babanyi babo, mugabo abo babanyi jewe mbona akarore bampa, mugabo ntabo mbanzi. Kubwanje ntabo ndabona bavyara bakamuri, mugabo kubwanje numva nyene amaranga mutima yanje atonsuka kuri muvyaranje. Yes. Ndumva naho yoda no yagwanya. Reka abantu baraza kugira ico bavuze muri commentaire, kandi muri filime ndabizi neza harimwo inyigisho zitandukanye. Ubona harimwo n'ukuntu mu nyuma waje kukoresha yaragusavye imbabazi. Yarasavye imbabazi umuvyeyi, kuko umuvyeyi wanje muri iyo filime yararakaye cyane, arababara cyane, nyene nawe nyene bisa nuko ameze nkuko nari meze. Yarumva ko atuba bamwana mvuze bamwana sinze kwitaho. Ndavyumva. Katuba bamwana wa musaza we akaza gusaba umugeni iwe. Ariko ivyo bintu mengo birateye isoni cyane. Musaza ukaja gusaba umugeni kwa mushikawe. Icura cumva.
none Fafa tubona abana baja gutemberera abavyara babo ati ngiye kwa kuzine hariho n'abahungu bahora bavuga ibi bintu hariho n'abahungu bahora bavuga ngo ndakunda kuzine umukobwa akavuga ndakunda kuze none twoca tubishira muri no angle yuko hariho abana usanga bagiranira amahorasyo inyuma abavyeyi bataba nabona mu bisanzwe bivana hajya horasyo mbo utazibona hariho urukundo usanga urukundo nka rujya basi ifilme yanje itangura umva byagaragara ko yamutuntu nkuko ankunda nkamuvyara we niko biri no mu bavyara mugabo rero nawe yaciye abikomeza kugira nzobe umugore wiwe ivyo rero nivyo naciye nza kugwanya rero mbose novuga ngo abavyara n'abavyara ntibakundane ngo babe bakundane nka gishiki na gisaza oya sivyo nashatse kuvuga gusa nashatse kuvuga ko kuvyara na musanzo je nko kubwanje ku bana bakavyara no ariko batabanye bagasambana oya ndetse ko kubana rega deja umumaze gusambana bari umugore n'umugabo namwe mutavyaye cyangwa mubane mu nzu bigaragara eko shatse kuvuga basi ubugenzi cyangwa ubujama tukavyara kubabaje ku buryo bwo wavyanditse ko na film narazazaniwe cashaka basi nanjye mfashwe ucu vyandika nk'inkuru okay bon reka jewe nizere yuko abazora biyo filme bazosigaho commentaire kandi muri bandi batishura commentaire cyangwa urasubukanya ndasoma hagenisho n'abazoshaka bazokwishura hano mu kiganiro cyangwa muri commentaire za Gateke ariko sinzi ko ugenda ubabwiye hano YouTube channel bashobora kurondera ku iyo filme yawe murakoze hama YouTube channel yanje niyo Saba Fabiola official ego uzasanga ko ubutumwa bwiza buciye mu jambo ry'Imana muri Bibiliya cyane mu ndirimbo cyane muri filme ego yes Fafa tumaze igihe tutakubona mu filme dondi muri gospel muri iryo jambo ry'Imana nakaye kantu dutegurira ni kubera iki umaze igihe utari kuradushikiriza ibikorwa merci mu bisanzwe ibintu byacu muri two bisaba uburyo kandi kenshi iyo ushaka ibintu bitagase bigusaba uburyo kabisa ego ubu rero hari ico ndindiriye bakunzi ba Fafa umuntu aciye nabitwenga ngira hari ibintu arindiriye hari umuntu ashobora kuvuga ati canke yatinye bino bintu uriko biraba urabona abamedra ariko baravibinga n'intore mbe n'intore ntindi agantoze ngo ukabona abafanira bine bari muri data series n'ibindi mbona bariko barategura mbega aho ntushobora kuvuga ati nahemye aba bantu sinobavyurane intonze oya sishobora gutinya watinya uri kumwe n'Imana deja negamiye umugabo akomeye amen hari ico ndindiriye kiko kirategurwa no kuvuga abakunzi bawe kirashobora kuntwara iminsi itari mike bose mvuze imyaka oya kirashobora kuntwara iminsi itari mike mugabo kizoza ari fire special atera abakunzi bawe barindire cyane gose bategereze bihangana cyane bafagiye kubazanira ni Imana reka tubihe Imana ducishirize ko ako kantu ugiye gutetegurira navuga ko basi ni kado ndafundura n'agaseke kagifundikiye yes reka rero twinjire mu bakunzi bawe canke mu bantu mukora mbese umwuga umwe hariho uwitwa Alvera Muhimbare nimba ari uko nyene arakina filime akongera agakora gospel umuzi gute wewe ndamuzi nk'umunyamwete kuko amande ko akora no muri ivyo asanzwe afise n'ibindi mbona ubu akora Alvera ego bijanye no kwambika rero ndamuzi nk'umunyamwete kuvuza ibyo kwambika yo bari wa kwambika oya gusa bizoshika simvuze ngo ntazonyambika hari igihe byoshika kandi byaranahatswe
Oh. Yego. Kuri kino natagikorwa murakorana kandi ari umunyamwete. Ibintu ni bukebuke. Ibintu ni bukebuke kandi ibintu byose ntuco ushoka umva ni etape par etape. Arivera rero ati arindire igikorwa kirahari muzokorana. Bo bizimana. Ja. Nuhe muntu akwenspira mu filme ndondi? Tuvuze ko ni benshi. Ariko urashobora kuvuga ati uyu no muntu je yaranyaspira canke aranyaspira. Novuga ko ari nka batatu banganya amanota bazi imbere yanje. Wow, abo nyene. Kandi sinavuga ngo wa mbere ngo wa kabiri wa gatatu. Nta kibazo. Yeah. Iyo abavyakundana bavugira rimwe. Nta kibazo. Mbona hariho Fanny Lavine. Constance. Ni benshi bamimire ego Kadolavelle. Ni benshi. Yeah. Kubera iki Mimimireye, kubera iki Constance, kubera iki Fanny Lavine? Reka duhere kuri Mimimireye. Mu bisanzwe wavuze ko niba heba basi numva ibikorwa byabo binezera nkumva nyene bampaye inguvu. Nabantu bose naho no bavugira hamwe bose nabantu bakora bitanga kandi bakora n'umwete batitayeho ibinabiriya. Umwe muri abo urashaka kuvuga ati ngo ndamuvuge ko nta kibazo. Nuwe he wavuga? Nka Fanny Lavine n'umuntu adacika intege. Kandi bimuca intege ni byinshi. Mugabo kandi n'umuntu adacika intege. Kandi no kuri Imana ishishikare kumuhezagira no kumushikana aho Imana apana aho Fanny Lavine yifuza ko agera. Aho Imana yifuza ko agera abahizo mushikana. Fanny Lavine n'umuntu yavuzwe ko amajambo menshi ubona mbere y'agacavutu uri umuntu udakunda umwuga woco uvamo. Mbega ku rugezo rw'iwawe ajya amajambo yamuvuzwe ko wumva wari kuyihanganira? Mu bisanzwe imitima yacu simwe kandi Imana nishoboza umuntu. Kandi ndashobora kuvuga ati ngo no yihanganira mugabo anshikiye ugasanga sindayihanganira. Rero navuga ko igihe cyose gituma umuntu akomera. Ego ndumva ko ni Imana yo nyene ishoboza umuntu. Ego. Fanny Lavine muraganira? Turaganira. Mu byo muhora muganira nikihe uhora ubigira ko Fanny Lavine? None ibyo tuyagana. Yeah. Urashaka kuvuga rega hari umuntu ashobora na urabyumva. Yeah. Arama kuhaje cyane. Akanyereka ibintu biriya bigatuma numva no bandanya. Ego. Ngoma ndakubaza ikibazo nabaje na Kadolavelle. Kuri iki mutarakorana? Nani? Na Fanny Lavine. Ni nk'ico kibazo nyene wambaje kuri Lavelle. Navuga ati ni gihe. Kira kintu gifise igihe. Ego. Simvuze ngo ntituzokorana. Canke ngo tugiye gukorana. Ya gusa ndaho ni gihe. Kandi ndashobora gupanga mugabo Imana igapangura. Ego. Tubona hariho abantu bavuga ati uwo nawe baramuvuga cyane. Ndavuga Fanny Lavine. Havuga ati none ti ko no kwishira hejuru. Wowe Fanny Lavine umubona mu kintu cyo kwishira hejuru? Ahubwo statistics zo zirazintangaza cyane n'umuntu aciye bugufi. Ariko kandi umubonye n'impano ziwe n'ukuntu akora z'ukuri n'umuntu adasanzwe. Mugabo je ngerageje nko kuraba nk'amastati n'umuntu by'ukuri aciye bugufi. Ego ndamushingira intahe. Ego. Ego ndibuka hariho ni video nigeze kubona mugiye kwibarutsa umuntu sinzi uwo muntu wariwe. Constance. Constance. Byari ibintu biryoshe cyane. Cyane vraiment umunezero. Rero nizere yuko ubutumwa bwamushitseko kandi igituma twebwe dukunda kumuvuga canke dukunda nuko benshi baramuvuga sitwe tunamuvuga namwe mukorana murabona yuko ari ivyitegererezo. Tukiraho muvuga igitsina gore gusa none mu igitsina gawe nta muntu nawe yo bakwenspira canke bo baba bakwenspira? Bariho. Bariho vraiment kandi bakora.
Ego n'umushinga naye Abendo wayo King Sabas Chris ni benshi. Wow Amede wese ni respect sana kubera iki Amede respect why Amede ibikorwa biravuga ego ibikorwa byo bivuga kwa Amede nibihe gamashe ni byinshi urashaka kubitubwira nta kibazo wisanzure eka ntacyo ndobivuga hanyuma ushatse kuvuga bya bindi ngo no hava ndamwamamaza ariko nta kibazo ushoboye kubivuga n'ikihe gikorwa coba kikwenspira mu bikorwa Amede yoba yarakoze mu bisanzwe Imana yaramuhaye ubwenge ikimuha n'ukuntu abukoresha kandi n'umuhinga niko no bivuga ego tukiza mwafashe umwanya murayaga nawe ubona yuko hariho n'impanuro zitandukanye wabona muri interaction muri ko murayaga mbega uwo mutima ubona Amede agira wo kuyaga nabo bakorana hariho abandi bahora baza bakakuyagisha nkuko abikora navuga ko ni bimwe navuga Imana yaramuhaye ubwenge amenya no kubukoresha kandi navuga ko nikiya navyo kwifanira vine ko n'umuntu by'ukuri aciye bugufi mugabo uri kurara impano zabo ndakora ikigo gikomeye cyane uko ndavye ibikorwa byabo canke uko bari ico bari navuga ko ntiba bavugisha ngira ngo wari wese kandi byose baravyirengagiza bakakira uwari wese bose novuga ngo nuwari wese ko ntavyo nzi ko uko banyagira ko bakira n'abandi mugabo ngirageje kurambona imenga bakira benshi bakabumbiriza nyene bakagira ico babafashije. Tugaruke mu bikorwa vyawe hariho indirimbo za gospel wasohoye ariko cyane cyane hariho indirimbo irimo ibintu by'imbabazi iyo ndirimbo narayikunze fa merci beaucoup irimo amajambo akomeye cyane sinzi ukuntu yitwa kuri YouTube wababwira n'abakunzi bawe narababariwe ushaka kwikora mu gahogo gatoya agatabi kamoraga umunwa inzoga nazikuranya ku mwanya naho zinjya ngabitanya kenshi ku munsi ariko maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza byose nahise ndabivamo ndamwakira ubu nganje nawe kandi amahoro ubu nganje nawe kandi amahoro narababariwe nico gituma gandirimba narababariwe nico gituma gandirimba ni Yesu yambohoye yasanze aho nari mboshwe ankura yono nundi digevya ni Yesu yambohoye yasanze aho nari mboshwe ankura yono nundi digevya. Urazi uko ufise byiza wapi oya nukuri bavuge muri commentaire frame iyo inspiration yavuye hehe mbega we wana n'inzoga ko harimo ibintu by'amatabi by'inzoga kubera ikinone mushobora kwishira ko ibintu kandi bitabari hajya uri kurigisha umuntu umubwiye ngo narabonye canke narumvise ntashobora gutahura nko kumubwira ati narabaye yego rero urashobora kwitanga akarorero kugira umuntu atahure atari kuri ariko ego okay